yaramaze nk'umusazi ye wumvise sinakubari niba umumenye neza ko ariko arabikora atabwenge bukwiye afise ntiwumva none Imana irahari ubundi ni amasengesho nimbara akaroge mama umuti w'akaroge n'amasengesho ndabizi tujye ku mavi ndabizi ko ari gusenga nta kundi reka dusenga ariko jewe mbona ngo twova ngaha ariko turindiriye se wiwe akaza mama burije ntamubaza neza burije aratubwira muri telefone agenda aza ku telefone ariko umwana wanje rubusa papa wawe naza umutubariza nimero yanjye utu telefone utubwire nimba aricyo yatoye hariya mama tugende burije nukuri nimero utugonyine niko konyine nari nsigaranye karagiye guha ibibazo manje nukuri Ingo tugende mama byose turi Imana irabikora Imana irahari nakundira kane irangani nenda cyabasha ko amaguru yumye mpore bakuru birasi kutavuga wewe waruje ntushaka kumbwira ntwara birasize ubwenge cyo kubanje novuga yuko aho ubwenge bwanje bugarukira niho gitangurira sigura sindakumva neza mugira yabuze mugira yatakaye wiki mugira ntazirengero giyo wiki murakomeye kubera iki mukinisha abantu urashobora kuzana inkuru witoraguriye mu ibarabara ngo akaba yagiye kuraba sinema n'ubivuga uti yagiye mu sinema yagiye mu isoko ntimuvuga muti yagiye gusuma kubera iki muvuga ngo aratakara n'urushinge apasura ukorokoro kandi je ngira ngo uranze neza from A to Z nico kintangaza ngira mfira nawe cyane mfina n'amajambo y'umunsi bya kubirire papa vyemere tomora rero vyemere ngira yabuze abura kandi nikibinyemeza muri iki gisagara nikibinyemeza ijana ku ijana ni action nabonye muhira turi kumwe nawe rero ndabiterana nje ndabivanza bandi mpamvu ndakubwiye aho ubwenge bwanje bugarukira niho bitangurira naho tutarondeye ngaha mu gisagara naho tudatelefone kwanti samya kwanyo kuruhu ansamya ba telefone hose naho tudaciye ko muhira telefone ya Munira nani mwayi telefone yayisinze muhiri wabo bakubwiye ni histoire ngene yavuye wabo umva yagiye nk'umusazi kumva ngo yahavuye arigabuye abantu akubise ginabo akubise moto yiwe yasaze papa ameze nk'uwasaze umuntu yagwanya atahora agwana urumva gutya nawe rikakongora ningore nese papa ndakwishura iki ariko nyuma ndakubwiye aho bigarukira aho bitanga niho ubwenge banje bugarukira so nje nkawe imbere y'umuvyeyi wanje ubwo ufashe umviriza wewe Jimmy umviriza aho harimo umucezo bicara no kwicara harimo ingufu z'abantu ngaho we ushatse kuvuga iki we jewe barafyina nanje aho nabibonye kera umuntu mwavuze ko yakubise abantu agwana atahora agwana apotere atari mu isoko no mu isoko ntibapotera uramenye inzira yakujyanye ukagaruka muhira we sitagutahura neza
umvika yuko ari amabanga jewe wewe genda uje ku masengesho imana izoduha inyishu nziza ariko aho ndabona ko harimo ukuboko kw'abantu jewe sindi muto narabonye byinshi kuri iyi si niyo ngabo imana niyo ngabo wari nyise yarazi gituma papa je shaka umpe inde umfashe umbwire ukuntu mugeragiye kubona papa wowe ntuhangayike wose gutemura uwabigize ashaka ibyo nyene umviriza ugira umuherero rezo uwabigize ashaka ibyo nyene kuko utemoreriza utemorare ube demoralize nicyo yabigiriye ubu rero tugeragiye kuboneka umviriza turaja ku masengesho aboneke kubiri hari ikinanira imana nta ngorane wewe tekana ugenda usenge gusa uje ku mavi papa mucamukero unyiza je yuko anytime munira agiye kuboneka wewe hari bwa mbere wari warabonye munira sara yarigeza gutuka yarigeza agwana ubona yarigeza kugwara abatoyi biwe none uyu munsi rero agwane asare apotere we ngiye kugikorerako genda uruhuke genda uruhuke ambona amatwi ngo ndinde bagiwe yonga barabuze ubapfi munire yabuze uwamuhaye agati rega abantu sikeza Jimmy agenda batwengera bose yibaza ngo abantu bisi ngo bose baramukunda indi yanzobikorera ko ya telefone yanjye dondera umuhoro uri mu kwaha niyo ngabo jewe narigeze guhinduka iseseme haritaba barafyina nanje jewe niyo ngabo iseseme jewe nigisebe ndagifyita halo ingo sha ingo nyaruke shari ivyo nshaka kugutuma ibintu byayangaye yego hahandi nyene impande y'ijya kioske niho duhurira nyaruka munira bo muntu warakabuta bamutari bisazi ngo tumwaye ikiri imbere je ndakizi nico ndondera nyaruke aho Jadi hume cangiri. Ema. Ke kandi angaha na mfise. Oya, arigati na nshagu canga. Ahani heza. Yeah.
Imao cyangwa n'ubuhiri mama oya nivuye se oya Isenzi n'amaziki ibihuha byo mu ishyamba ashaho umupanga nawe nari nawuhebye kanigende cyanyishe bitinze kunsubira rero ugenda nyene ndiko ndinyakira kaje nirutse nasangiye hari ibintu byinshi je numva no kubitahura mbere sinabitahura na gato nanyisase umwana yakuze atekereza kujya umwana yakuze atanu wajya n'ungwara umwana yakuze atafise nuwo asha kubwira n'igitutsi naho mukase yaramwanka ujya mwana ntiyigize yumvira ati je no kwishura nabi na mukadata ngo uno munsi bikibuze amubwira ngo yanize mwene wabo ngo yanize mukase birandusije kuvuga nagahwera mu bintu basi ndavyumva ari ibintu ngira ngo nibigeragezo hari ibintu bitaje mu mutwe na gatoya kari sinavyumva na gatoya
jewe ibi bintu mana nguma mbwira imana umuntu yakoze ibi bintu imana izimwereka ni hatari yashoboka na gato nikigeragezo umwana anigura abantu umwana ateyomoke ubu rero none nk'ubu abayeho gute umwana wanje arajya ararahe ari mu ishyamba ariko umuntu yamutoye ari yesi ndabyumva na gato yewe mana ako mana ngo urambye arabona nk'ubusinofuma mpfa nkapfa kuri iyi si nama stress gusa ni gusenga je sinumva sinzi icyo nshobora gukora atari gusenga ko twamaze kurondera hose twabuze twamaze gutuma abantu bangahe nta numwe umutima wanje urarushe numva ntacyo nkikunda kuri iyi si numva atabuzima numfise icyumvikana ko nohura nawe ujya mwana ngo nongere mbure kandi imana iyo kiriko arakugerageza iciza no gusenga gusa ukayibwira imana ibibazo byawe kandi nizeye nabuze nyina wiwe nongere mbure n'umwana umwana wiwe yahora nyibagize nyina wiwe naraba umwana wanje umuzukuru wanje nkabaryohe namuraba nkibagira nyina kubw'imana je mfise icizere mu mutima ko munira tuzomuronka kubw'imana reka kuvuga ko no munda mu icyo cyo cizere vraiment kwihangana kana wanje ndababaye nanje ndabaza hari ubu kunajya ukuniyoga umuzukuru wanje nawe uzosubira kubona ndabona nayo uzomubona mama go subira kubita amaso gucya none nibizera imana kwishobora reka mama tuzomubona nimba wewe uri kurimbira kujya mwana azoboneka ujya mwana nashoka kuboneka kuki kibi kiri muri ujya mugore na undi muntu yakoze icyo kintu na undi anyomora umwana nta numwe je naho muvuga ngo yaniguye ngo yamuniguye eka je ibi bintu byose nayibona muri we nta undi muntu ndayibona oya mama oya ntawe reka kujya wiyumvira abantu si byiza kwiyumvira umuntu udafise ubuhamye bukwiye oya jewe namaze kubyiyumvamo jewe ndabyiyumvamo oya aho nituri kumwe ahubwo tusenga imana nimba ariwe imana izomugaragaza ahubwo rero akubwire ubu nyene ndagiye ubu nyene ndahagurutse ngiye kwibwira muhizi ndamwumvishe neza ko ari umugore we ariko arakora ibi oya mama ubwo no guteranya ibyo wawe nukuri kwimana n'iguteranya kandi ico ni cyaha gihambaye cyane guteranya abantu bubatse ni cyaha gihambaye ahubwo icyo twakora dusaba imana nimba ari uriya mugore wabikoze nukuri kwimana baragapfa batubatse n'umwana wanje ari mu kuzimu barashaka bareke kubaka umwana wanje yasigaye ari umwe none ibintu byo mugore ariko aramukorera uri kurambira ngo sujya mugore we wihanganye ari kumwe n'Imana inna allaha masabi oya ari ibyo kwihangana wanje zibiri uburengeze ahantu ukwihangana guhagaze oya yego umuntu yizera Imana ntegereza kumenya neza ibintu byabaye yego nzosenga Imana izobinyereka ndabizi mugabo Imana iriko iranyereka ko ujya mugore ujya mugore wa muhizi oya ibyo byo kujya kumubwira uriya mugabo ibyereke umugore we kandi udabifitiye ubuhamye je navyo nshaka jewe icyo no kubwira tuje ku mavi gusa twihangane imisi itarambiranye Imana igiye kuzobira oya mugabo oya naho jewe ntubyiyumvira naho je ntogenda kwimubwira muhizi ndabona neza na muhizi nyene ariko arabyiyumvira nawe nyene ariko arabona yiyumvira ukwiwe apana ngo mama wanje niwe yateranya umugore n'umugabo oya urwango ujya mugore yawe ujya mwana muhizi yarigize kurumbwira kera kandi yarabibona nawe nyene ariko aribaza ko ari umugore we yabikoze mureke rero abyiyumvire we kuko ari umugore wiwe apana kubikuve ko wowe ibintu byo kwiyumvira abantu tutawafitiye ubuhamye si babizi neza ko uriya mugore wumva ubyemera cyangwa ubireke jewe ndagiye mama icyo kintu je nacyo ubemereye Imana ufasha Imana ufashe kuri ibi bibazo bihe Allahu Akbar